Leta y'Ubu Russia yemeza ko ifise ibigwanisho rutura kandi bigezweho ndetse na ruhonyanganda, ko idatewe ubwoba n'igihugu na kimwe, yewe naho yoba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko hamwe yoramuka isomborokejwe yo kwivuna. Putin abandanya kwagiriza ibihugu vy'uburengerazuba ko arivyo vyateje intambara muri Ukraine kandi arivyo bibandanya gukokeza, naho bitarenze mu kwezi kw'indwi ibisasu kirimbuzi arivyo bikoreshwa mu ntambara vya tactical nuclear weapon bizoba vyageze i Minsk muri Belarus nkuko vyemezwa n'igihugu c'Ubu Russia. Ikaze ku makuru agenda avugwa mu ntambara y'Ubu Russia na Ukraine, aho twabateguriye aya ariko hari n'ayandi twabateguriye. Ikaze rero mu makuru. Nikolai Patrushev asanzwe ari umuhanuzi mu bibazo by'umutekano wa perezida w'Ubu Russia Vladimir Putin, yemeza ko Ubu Russia bufise igwanisho rutura kandi ruhonyanganda vyoshobora gusambura buri gihugu naho hoba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko rero Washington idakwiye kusuzugura igihugu c'Ubu Russia. Ibi akaba yabitangarije mu kinyamakuru ca leta citwa Roskaya Gazeta. Yagize ati abanyamerika na propagande zabo bizera ko bohangana vyeruye n'Ubu Russia, ko boshobora gukinga na za misile zabo hamwe tutobasubiza. Iki ni iciyumviro c'ubujuju ndetse giteye akaga cane. Ubu Russia ni igihugu kitagomba kwiyerekana mu vya gisirikare, kitagomba kwerekana kandi ubushobozi bwaco, gusa ifise ibisasu bigezweho ndetse bishobora gukoreshwa mu ntambara mu gusambura no gushwanyaguza umwasi nubwo yoba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe rero kino gihugu coramuka kibikoze kikadusomborotsa tuzobasubiza. Aya majambo aje mu gihe igihugu c'Ubu Russia cemeye kurungika intwaro ruhonyanganda mu gihugu ca Belarus, igihugu ca mbere kigiye mu ibigwanisho ruhonyanganda kuva mu mwaka w'1991 aho ubumwe bw'abasoviete bwasambuka. Ibi bihugu uko ari bibiri ni ibihugu bisanzwe ari bigenzi, ndetse ibi bihugu c'Ubu Russia kibikoze inyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zabikoze mu bihugu bigenzi vyavyo, aho ibi bigwanisho ruhonyanganda ari bikoreshwa cyane ku rugamba arivyo nuclear tactical weapons bimaze gushigwa mu bihugu bitandukanye biri muri OTAN, aho ibihugu bishika indwi bimaze gushigwamo ino station za ruhonyanganda. Hari igihugu ca Turkiya, hari igihugu ca Pays-Bas tukunze kwitwa Hollande arico Netherlands, hari igihugu c'Ubutaliyano, igihugu c'Ubudagi ndetse n'igihugu c'Ububirigi. Vladimir Putin rero kuyu wa gatandatu uheze yemeje ko guha Polonye ibigwanisho, kuha Belarus ibigwanisho vyaje nyuma yuko Ubwongereza bwafashe ingingo yo guha Ukraine ibigwanisho bifise ubumara bwa uranium armor passing. Twibutse ko uranium isanzwe ariyo ihingurwamwo ibigwanisho ruhonyanganda. Iyindi ngingo Perezida Putin yashikirije yatumye iki gihugu giha Belarus ibigwanisho vya tactical nuclear weapon, ngo nuko Perezida Alexander Lukashenko yagumye abisaba nyuma yuko hari ukwikekana kudasanzwe hagati y'igihugu ciwe ca Belarus n'igihugu ca Ukraine, aho hama hari ugututumba kw'intambara. Putin yagize ati nta gishasha gikozwe kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze ibinyacumi zibikora. Bamaze igihe baha ibi bigwanisho vya tactical nuclear weapon inshuti zabo,
ndetse banavyubaka mu bihugu vyabo. Turemeranya ko tuzokora nkabo ataguca kure y'ivyo twiyemeje, yaba mu masezerano mpuzamakungu ajejwe kubuza ibikwirakwiza ry'ibigwanisho ndetse n'iyorongerekana ryavyo. Uburusiya hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ibihugu bisanzwe bifise ibigwanisho ruhonyanganda, aho 90% bibarizwa hagati ya bino bihugu bibiri, ndetse binakekwa yuko ibisasu vya tactical nuclear weapon bigera ku 2400 arivyo Uburusiya bisanzwe vyibitseho, naho ibigwanisho ruhonyanganda arivyo nuclear weapon 1600 akaba arivyo Uburusiya bwibitseho. Putin kandi yemeza ko kugera ku itariki 1 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2023 hazoba haheje kubakwa ndetse hazoba haheje gushigwaho bino bigwanisho ruhonyanganda mu gihugu ca Belarus. Kuyu w'Imana mu kiganiro Russia Kremere kuri televiziyo y'igihugu Russia 1 n'umunyamakuru Pavel Zarubin yemeje yuko ibihugu vy'uburengerazuba biriko birarenga umurongo utukura, kandi ari navyo vyatumye intambara muri Ukraine isutama. Ati gufasha Ukraine ibigwanisho niho vyose vyatanguriye, twatanguye dukeneye gukingira abanyagihugu bo muri Crimea, ariko mu nzira imwe n'iyindi vyarangiye dufashije nabo muri Donbass. Bibaza ngo naco gukora kiriho, nibo batanguje intambara no kutumvikana barabisomborotsa, none n'ubu bariko bafasha mu gutanga ibigwanisho birenga za miliyari. Ego barenga umurongo utukura kuva mu 2014 ubwo bafasha kudeta, none n'ubu bariko baha Ukraine ibigwanisho birimwo uranium. Uko no kurenga umurongo utukura. Aya n'amajambo Perezida Vladimir Putin yashikirije kuyu w'Imana mu kiganiro cha Russia 1 citwa Russia Kremere, cyari kiremeshejwe n'umunyamakuru Pavel Zarubin asanzwe aremesha kino kiganiro. Mu yandi makuru nuko igihugu cy'Uburusiya ciyamiriza civuye inyuma yuko hoba hari imigenderanire mu vya gisirikare hagati y'Uburusiya hamwe n'Ubushinwa, mu gihe ibihugu vy'uburengerazuba bikunze kwagiriza yuko hari imigenderanire idasanzwe. Naho kuyu wa kabiri igenekerezo rya 28 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2023 Uburusiya bwateye igisasu ndengambibe cha International Ballistic Missile, aho cyateye igisasu kigera mu nyanja y'Ubuyapani nk'uko vyemezwa n'igisirikare c'Uburusiya biciriye ku mushikiranganje wo kwivuna abansi ariwe Sergei Shoigu. Ku yandi makuru atandukanye nuko mu buseruko bwa Ukraine intambara ibandanya ukuri kwamye, na cyane cyane mu gisagara ca Bakhmut, aho bariko baragerageza cyane abagwanyi ba Wagner gufata uno muji. Ariko kandi nuko iyindi ntambara gisirikare ca Ukraine kivuga yuko igisagara ca Avdiivka arico kigiye kuba nka Bakhmut mu misi isa. Reka tubashimire rero kuba mwabanye natwe mu biganiro, dushime kuba mwama na ntaryo ku gihe ku makuru tuba tubashikiriza. Mumagize subscribe no kubandanya musharinga kugira ngo amakuru atandukanye azarushikira ku bandi, ndetse munashire ko na like kugira ngo mube auto ku makuru atandukanye yacu. Ikatuna basabye rero musangize nino nkuru, ndetse munagire nco mutubwiye muri commentaire kugira ngo habe ivyo dukwiye guhindura n'ivyo dukwiye guhindura. Thank you so much. Share, like, comment, mwubahwe mugira mwubahwe.